yego abatari bake baramaze kumenya ngahe Muramvya mbere n'ahandi gushika kuri barakuzi baramaze kumenya aho bita kwa Jean Baptiste oho warashize ko wari wagize ni society yawe yitwa Rumuhanga mbega nkundi gwaruka gwahejeje amashuri worohi impanuro zihe kugira ngo bashobore nabo kwiteza imbere ni byiza cyane cikazo ni cyiza narashoboye nkuko mwabivuze kumenyekana mugabo namenyekanye kubera ibyo nkora sinamenyekanye kubera kwiyemera canke ikindi namenyekanye kubera ibyo nkora iyo service ntanga niyo yatumye abantu benshi bamenya ko ndayibafasha hanyuma nkuko mubajije ati mbega buhanura iki urundi gwaruka n'uruhanura kugira gushira umutima mu nda ndabo bwambere amashyi umutima mu nda hanyuma amaze gushira umutima mu nda reka guhamukira ibyisi guhamukire niho urusanga ariko barakora ibintu nk'ibyo bwiyahuzi niko muvuga bashira umutima mu nda batangure bakore bukibuke tangure ku ntango akora akazi yungu igihumbi amenye ariko aragikora yewe cirondereye areke gusimbwa n'umutima ngo yirukira amaronko menshi ngo bacumugane mu kirenga amaronko menshi aziba amato ivyo byatumye rero natanguye bukibuke na jewe aho ngeze sindashika kure mugabo tanguye bukibuke kandi n'abandi baje ne dukorana ndababwira ko nyene tangura bukibuke ukoresha amaboko yawe ubiricuya duke tuzogwira tugutungira umuryango muri kazoza naho kugaruka gwinshi rakunda kugira ingona yuko bashaka byinshi mu mwanya muto ariko nabo bafise byinshi batanguye bukibuke n'aya masosiyete mubona akomeye mu Burundi za Sosumo za leta za Toyota z'abaprive ntibatanguye bakora imiduga ijana nka Toyota canke na Sosumo ya leta ntiyatanguye gukora imifuko amatoni batanguye bakora udutoni dukeyi reka ntanga akaroka hafi nka societe Minurake iri ngahe Muramvya wacu bagitanga uzosanga bakora bahingura nk'ifarini y'imifuko mikeyi uyu munsi basiya amatoni arenga 10 ku munsi vuga tumenye yuko turonka ubuzima ntiturabibaza yuko tuzatuhera hejuru tuteza guhera hasi tugaduga bukibuke tugashama umwete tugashama ingufu hanyuma n'ubwenge Imana duhaye ivyo bizotuma tugera kure ico mano rwanda yego urakoze cyane KM TV irafise abantu benshi bariko bayikurikirana mbega haza kuba ibyo byose harimo n'abakiriya biwawe akajambo ubwira abakiriya biwawe bakomba muri akanya canke abakiriya babagenzawe basanzwe bakoresha mobile money wo babwira akajambo kahe mpereye kuba dukorana mobile money ndabahanura gukorana umutima mu nda bagakoresha ingufu zabo zose bagakoresha umwete wabo wose umwanya wabo wose nimba uwo nihagira ubona menga ataciyunguka ntace yirukanga asubira inyuma ngo ntaco niko ndakorera agire ishaka ryo kurondera ryo kubandanya kuko imbere bizoza biraza bukibuke hamwe umutahugwizwa nuko wawurondeye ibyizana biraronderwa hanyuma abandi bakiriya nabo arundi n'abandi banyamahanga ndabasaba guha agaciro mobile money iyisekirize rapide kandi yizewe birasumba bijya byo kurunkana umuntu gaca kubwira ngo nazimije banyivye uko ariko ukoresha mobile money sukurunka gusa no kubika iwawe ufise amafaranga muri telefone yawe ukoresha icyo ushatse kandi byihuse iki naco no guha agaciro uyo muntu ujya mu aja abona yambaye ijire yaba jire jaune atari za jire jaune z'abafaransa jire jaune za Limited jire rouge za Econet canke bleu za Econet ari hajya kugira ndere ubuzima ari hajya kugira yiba abantu rero umukiriya wese ndamusaba kugira guha agaciro uyo muntu kandi akamenya yuko ari hajya rikandira ubuzima n'abavyifuza kandi ndabaha karibu maze dukorane cyane rwaruka rushomeye turabizi bavuga ko bashomeye ni benshi bavuga ngo ntibagira ibyo bakora
ariko nobahanura nabasaba bazi dukorane kuko twiteze imbere duteze imbere imiryango yacu duteze imbere igihugu imbere ni heza. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye. Wowe rero uri kuradukurikira icyo usabwa fyonda subscribe, s'abonner, ongera ugire partage na commentaire zawe, ubandanye wironkera ibiganiro bigufasha nawe kugira ngo ushobore kuronka ubumenyi bwo kwiteza imbere. Wari ufise ubwoba bwo gutanguza umugambi wawe, buke kuzobandanya ukurikira KMTV, buzoza buragabanuka, ubone ko ushobora gutanga umugambi wawe atabwoba, kuko nabandi bari ku kivi bariko barakora. Twese tuviye hasi rimwe dushobore gukora kugira ngo dushobore kwiteza imbere, duteze imiryango yacu imbere, twongere duteze imbere igihugu cyacu.